kaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 26 Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizaba biri hasi kurusha ahandi, bikaba vyitezwe Ingozi kuri °C 13. Inyuma y'umutaga hitezwe imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara zitari nke zigize igihugu cacu, uretse Imwaro, Igitega n'Ikaruzi mu ntara ya Gitega hamwe n'Imuyinga na Cankuzo. Mu ntara ya Buhumuza hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ibipimo vy'ubushuhe bizaba biri hejuru kurusha ahandi, bikazokwibonekeza mu Cibitoke kuri °C 29. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngenze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.